Inyuma y'amezi 6 ari mu mahiganwa atandukanye, umwigeme Sada Nahimana akina urukino rwa tennis yaraye agarutse mu gihugu. Yakiriwe mw'ijoro ryo kuri wa 15 Nyakanga ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura. Sada Nahimana kuri mikro y'abamenyeshamakuru yavuze ko yakinye inkino nyinshi, zimwe arazitsinda izindi arazitsindwa, ariko agashima ku midali yaronse. Aho agashimira abarundi muri rusangi na cane cane abamubaye hagufi. Nimecheza mashindano mengi na kwenye nimeshinda Turkey na nimecheza Slovenia na penyewe nimeshinda na nimecheza. Uwo mwigeme ahagira ati nakinye inkino nyinshi, hari izo natsinze n'izo natsinzwe. Akavuga ati ndashimiye umukuru w'igihugu n'abarundi bose kuko ngo iyo batahaba atari kugera hageze. Akavuga ati kandi ndashimiye abavyeyi, aha akavuga nka Muregwa Solange n'abandi bavyeyi. Ikindi uwo mwigeme avuga ati mu mwaka uheze nakiriwe na mama wanje gusa n'abagenzi, atari kubu ndanezerewe cyane kuko nakiriwe n'abantu benshi. Ati ni nk'igihugu cyose cyaje kunyakira, agahamagarira abandi kwijukira gukina kuko ngo ni umunezero iyo idarapo ry'igihugu ririko rirahungabana mu makungu. Nataka kusema kuwahusu vijana wengine wakicheza wacheze, waweke nchi mbele. Bila nchi na drapo kuwa mbele yao hawezi kuwa hapo kwenye wako. Maitre Muregwa Solange ari mu bakurikiranye uwo munonotsi arashima intambwe agezeko. Sada Nahimana n'umwigeme w'umurundikazi avuka aho mu Buyenzi, akina urukino rwa tennis. Yari yagiye gukina haraheze amezi atari make atari ngaha mu Burundi. Twebwe rero nk'abantu b'inshuti y'umuryango n'umwana twagumye dukurikirana kuko twaguma tubona ukuntu ariko aritanga, ukuntu agenda akazana ibidari akazana ibikombe. Uyu munsi rero twamenye yuko ataha agaruka no mu Burundi kugira ngo dushobore kumwakira nk'umuryango. Turanezerewe rero ko twongeye kumubona agarutse ngaha mu Burundi. Turanezerewe yuko azanye intsinzi, yabadondaguriye ibihugu yakinyemo agatsinda, kandi n'uwo murumva aje kwitegura kugira azogende kubandanya n'ubundi akina. Twero twaramukurikiranye, je nsanzwe muri Fondation Femido Java irongowe na Minani Felicien. N'abantu rero twagiye tumuba hafi, turamufasha. Hari n'abandi bantu twagiye dukora no muri diaspora, turashobora gushika ku bitari bike. Uyu munsi rero turanezerewe cyane ko tumubona ngaha kandi aje ari muzima. Umuvyeyi wa Sada nawe nyene ashima intambwe uwo mwigeme agezeko, agatera kamo abandi bavyeyi kureka abana babo bakijukira inkino. Je nk'umuvyeyi notera kamo abandi bavyeyi kugira ngo bareke urwaruka rwabo kandi babatera intege, bakurikirane n'urukino rwa tennis kuko izoba ari umwishimo ntangere kubona Uburundi buguma buduza idarapo inyuma y'urukino rwa tennis, kuko uno munsi Sada ariko arakina akeneye n'abandi ba Sada inyuma yiwe ejo boza kugira ngo baze kumukorera mu ngata aho yaragejeje. Kurundi ruhande Muregwa Solange asaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino kumenya abakinyi bose mu bisata bitandukanye kugira bashigikirwe, kuko iyo baserutse hahungabana ibendera ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi.